Lilo Flock Church Ministries proclaim, portray, and point. Rero karibu mu gitabo ca Ezekiyeli, soma murongo wa mbere. Mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa kane kwigenekerezo rya gatanu ry'uko kwezi, nari kumwe n'abajanwe ari nyagano turi ku ruzi Kebari. Ijuru riruguruka maze mbona ivyo neretswe bivuye ku Mana. Murongo wa kabiri, kuri iryo genekerezo ya gatatu y'uko kwezi, hari mu mwaka ugira gatanu, umwami Yehoyakina ajabukanywe ari nyagano. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko jewe Ezekiyeli umuherezi mwene Buzi, ndi mu gihugu c'abakarudaya ku ruzi Kebari, kandi aho hantu nyene niho ukuboko k'Uhoraho kwanzako. Ngira murabona ko ibitabo by'abavugishwa n'Imana hatabura ikintu kidusubiza mu bitabo vya kahise, cyane ibitabo vy'abami n'ingoma ya kabiri, bidushoboza kubona ikirere ca politike cari gikikuje umuvugishwa kanaka. Twaravuze ingene ubwami bw'Ibuyuda busambuka mu ntambuko zitatu. Abakarudaya baratera inyuma y'urupfu rwa Yosiya mu mwaka wa 605, bagatwara abantu bakenya bo mu nda y'ingoma. Twarabivuze ko harimo na Daniyeli, turaza kubigarukako. Ubwa kabiri bakaza mu mwaka wa 597, ari naho Ezekiyeli atwagwa muri bo. Bazava bagaruka inyuma y'imyaka 10 kugira ngo basangangure burundu urusengero. Naho nyene tuzobigarukako. Ariko aha duhagaze, Ezekiyeli numuherezi mugabo, murabona yatwawe nk'inyagano mu mwaka wa 597, ntiyigeze yexersa igikorwa ciwe c'ubuherezi. Hanyuma yaje afise nk'imyaka 25, ntiyavuye gushika gusa ku ruzi Kebari ngo acatangura kubona ivyo yeretswe. Hareze nk'imyaka 5. Ngira murabibona handitse ngo hari mu mwaka ugira gatanu, umwami Yehoyakina ajabukanywe nk'inyagano. Uvuga yari kumwe nawe. Rero harahera imyaka 5 hariyo novuga en suspense. Araho yari yarindiranye gishika imyaka yiwe yose kuzoba umuherezi, ntivyakunda. Hanyuma ari mu gihugu c'inyagano, imyaka 5 iraheze, afise ibibazo vyinshi adafitiye inyishu. Hanyuma yagiye kwiza imyaka 30, imyaka yasabwa kugira ngo umuherezi yinjire mu ibango, aza yisanga ari mu gihugu c'inyagano. Ariko Imana itumbereze ibintu kushatse, ntiyifuza ko azoba umuherezi nk'uko indoto yiwe yose yamanye kuva kiri muto yari iri. Mugabe Imana yari yagenye yuko azoba umuherezi w'umuvugishwa. Kubera uwo mwiteguro wo kuva uri muto uri umulewi, hamwe no kwitegurira kuba umuherezi uko ugenda urakura, bivuga ko Ezekiyeli yaratahura cyane ibijanye n'urusengero. Ari nayo mpamvu muri zino nyandiko z'igitabo ciwe tuzosanga kenshi igicapo c'urusengero, kuko yari afise uwo mutwaro n'umutima wiwe wakubitira. N'ahatabaye umuherezi, dusanga Imana imugira umuvugishwa mugabo ivyimushira ku mutima, ivyimwereka bikaba bifitanye isano n'urusengero. Hanyuma rero hano ari muri camp de déplacé à l'est no musi igihugu ca Iraq, ahantu bitwa Tel Aviv. Uruzi rwa Kebari ruri muri za nzuzi ziza ziburuka mu ruzi rwa Efurate runini. Rero ico gihe abayahudi batwawe inyagano barafise umwidegemvyo uri relative, barashobora kugira business, barashobora kwinjira mu buzima bwo mu gihugu, bakirondera mu buzima, ntibari baboshwe. Rero abayuda batari bakenya byarashoboka, byari vyoroshe cyane ko wibagiriye wavuye kavuga ko naje ngaha anye, reka ndondera ubuzima ngaha nyene. Ariko Ezekiyeli yagumanye ibibazo bidafise inyishu, kandi yagumanye umutwaro kubijanye na destin,
ya temple ku bijanye na destin y'ubwoko bwiwe. Hanyuma Imana igihe kibe gishitse iramugenderera. Igihe muganirije ivyo umuganiriza tuza kubona ko bitumbereye abayahudi basigaye hariya. Muravyibuka yuko hasigaye imyaka 10 imbere yuko Nebukadineza aza ubwa gatatu gusangangura burundu urusengero n'inzitiro z'i Yerusalemu. Rero ubutumwa bwiwe n'umutwara afitiye aba bene wabo bakiri i Yerusalemu, kugira ngo abereke yuko ibigiye kuba ariko gusangagurwa kwa koko bizoba bivuye kuri bo nyene, bizoba bivuye kutumvira kwabo, bizoba bivuye mu guhonyanga isezerano kwabo. Hanyuma agaca abahamagarira kwihana, agahamagarira abo bari kumwe mu kinyago kwihana, agahamagarira abakiri hariya kwihana, kugira ngo baronke ivyizigiro vyo kuzonagurwa, aho aza gufata kuraba ibice avuga kujanye no kunagurwa. Ariko arakurikirana rero iyo ntumbero, kandi iyo ntumbero ni nagoye kubera turabona inshuro nyinshi, nk'inshuro 65 mu gitabo ca Ezekiyeli, Imana ivuga ngo maze muzomenya ko nduhoraho, maze muzomenya ko nduhoraho, maze muzomenya ko nduhoraho, inshuro zirenga 60. Vyerekana ko intumbero Ezekiyeli ko arakurikirana ni gushobora guhamagarira abayahudi kwihana no gusubira kuri yawe Imana yabo. Uvugishwa kandi buraraba abo bari kumwe mu kinyago ko badatakaza uwo mutima wo kurondera uhoraho Imana yabo. Kandi n'ivizokora nk'ibihano bize bibahishurira Imana, bizo bibikoresha Imana kushobora gutorera icaha ko ari Imana icurubanza, aho kandi ko mu rukundo rwayo izosugarukana abisirayeli. Maze muzomenya ko nduhoraho. Ijambo maze muzomenya ko nduhoraho riravugwa ku muvugishwa bw'amahano, maze muzomenya ko nduhoraho biravugwa ku muvugishwa bwo kunaguka kw'abayahudi inyuma yo guhanwa. Niko navuga rero Ezekiyeli ariko arakurikirana iyo ntumbero, tuza gusanga umutima w'ivyo ariko aravuga vyose twita theme central, umutima w'ivyo ariko aravuga vyose ari ubwiza bw'Imana mu rusengero, ubwiza bw'Imana mu rusengero. Nico kintu kiza gusokoroka mu vyo ariko aravuga no muri iyo ntumbero ariko arakurikirana, ubwiza bw'uhoraho mu rusengero. Ezekiyeli n'umuprofete agoye, sinzi ko bishika ishengero kanaka rikiga. Murabaze kwiga iwanyu igitabo ca Ezekiyeli, bien sûr amagufa yumye, chapitre 37 niyo nyene mwizi, ibindi ntibababaza. Umva si igitabo coroshe, ndabona igitabo kirekire gose, ibice 48 ni ibice vyinshi, ni igitabo kinini, ni kimwe mu bitabo birebire vyo mu misezerano rya kera. Ariko kubera ingene canditse umenga kirimwe amayerekwa, twebwe biratugora gutahura. Mugabo abariko barandikirwa mu gihe ca Ezekiyeli barabitahura vyoroshe, kubera izi nyandiko zijanye no kwerekwa bari bazifise no mu bantu badasenga Imana nyakuri. Uno musi ivyigwa bicukura kahise vyerekana ko abapfumu babandi bavugana n'Imana apana Imana nyakuri, nabo nyene mu gutanga ubuvugishwa byo twita les oracles, bumwe mu buryo batanga ama message ku bantu baje kuraguza haba harimwo no kurota. Je n'umudamu wanje tukutura abasezo bita les aventures de Merlin, ntabwo namaze kwirara ubwongereza bwa kera, na le rôle ya la magie noire, la magie blanche n'ibindi nk'ivyo. Ingene umupfumu yerekwa, ingene umukobwa w'umwami afise ingabire y'ubuvugishwa mugabo biciye mu nzozi, vyerekana yuko ikintu kijanye no kumva ijwi ry'Imana biciye mu nzozi no mu mayerekwa bitari vy'Abisirayeli gusa. Muri Mesopotami hagati y'ikigera c'indwi n'ic'umunani hagaragara inyandiko zerekana yuko n'ayandi mahanga agerageza kwikonekta kuri monde spirituel, nabo nyene bakoresha ibijanye n'amavision. Rero ku bantu ba mbere bariko barandikirwa nta gitangaza kirimwo, izi nyandiko barazumva vyoroshe. Ngakumbure kuri twebwe
tubura umenga ni igitabo kigumye mugabo kubandikiye ubwa mbere izo nyandiko zari zisanzwe zihari muri rusange. Ikindi kintu gikomeye ni kuraba ingene Ezekiyeli novuga ni akoresha ama action symbolique ibikorwa akora. Twavyize ingene Imana ibwira Yesaya kumara imyaka 3 agenda atambaye kugira yerekane ingene abisirayeli bazotwagwa mu kinyago. Rero Ezekiyeli gusumba kumbure abandi bavugishwa novuga ni Imana iramusaba gukora ibintu bidramatiza message. Mu byukuri ibintu aza gukora cyo twita action symbolique tubatubira bimwe bimwe twabiraba vyose bigamije gukangura conscience y'abantu. Kuko barambwira ati ni wagira ivyo abantu bazokubaza ati ivyo urakora nibiki gace kabakajyo ko kubabwira ijambo ry'Uhoraho. Rero yategerezwa kudramatiza message yiwe kugira ngo yumvikane. Yateza gukora ibikorwa bituma abantu bagira ibibazo hanyuma kakaba kajyo kuko ashikiriza ubutumwa bw'Imana. Navuze ko bimwe muri ivyo bikorwa biba bigoye nko mu gice ca 4 kugira ngo yerekane mwibuke yuko yatwaye umwaka wa 597 hasigaye imyaka 10 kugira ngo abari i Buyuda batwagwe burundu n'imyagano. Kugira yerekane ko Nebukadineza azogenda akahatera akamara umwanya munini yahateye. Rero murabizi kera bubaka ibisagara babizitije inzitiro hanyuma byarashika bagatera bakugariza ku irembo ry'igisagara kuburyo atawinjira atawusohoka. Iyo bashoboye kuza bakabatera gushika kuri clôture no ku muryango nivyo mwaguma murabana ku mamuraye amaposition ari hejuru abasoda bafoye mugabo byarahagarika uruja n'uruza bigaca bizana inzara mu gihugu mukaba faible. Nashobora kwibaza kugira Yerusalemu bayineshe burundu bahugarije imyaka 3. Urashobora kwiyumvira imyaka 3 bahugarije. C'était une stratégie buhoro buhoro igenda irademoraliza abantu kandi buhoro buhoro mukaronka naho mwinjira mukamena iryo rembo. Rero mu gice ca 4 arerekana ingene bazokugariza Yerusalemu. Turabe ku murongo gice ca 4 ahajyamira urubavu. Umurongo wa 4 uteko ujyamire urubavu rwawe rw'ibubamfu ururemeke ibigabitanyo by'inzu ya Isirayeli uko igitigiri c'imisi uzokuryamira kingana niko uzokubishirako ibigabitanyo byabo. Umurongo wa 5 kuko uko imyaka yo guhanirwa ibigabitanyo byabo ingana ndaguciriye igitigiri c'imisi kingana nayo ni misi 390 uko ariko uzokwishirako ibigabitanyo by'inzu ya Isirayeli. Maze uhejeje ivyo uzoheza ujyamira urubavu rw'iburyo wishire kwigabitanyo by'icaha by'inzu ya Yuda. Ndaguciriye imisi 40 ndaguciriye imisi 40 umunsi wose uhwana n'umwaka. Kandi uzoshinge ijisho kuri Yerusalemu hugarijwe ukume impuzu ku kuboko kwawe ukuharamvurire uhaburire ibizoba. Umurongo w'9 kandi wironderere ingano sayiri ibiharage inkore amasaka n'uburo maze ubishire mu nkono imwe ubicemo uturobe tw'udutsima nk'uko igitigiri c'imisi kiri uzoryamira urubavu ukora 390. Ivyo ryo bizogutunga. Kandi ivyo kurya vyawe uzokwama bijya ku rugero ariko shekeli 20 ku munsi uzokwama urya rimwe ku munsi. Kandi n'amazi uzoyanywa ku rugero ariko gice ca 6 c'ingero yitwa hini nayo uzokwama uyanywa rimwe ku munsi. Uzokwama ubijya nk'udutsima twa sayiri kandi uzokwama uducaniriza amavi y'abantu imbere yabo. Kandi waravuga ati uko ariko abisirayeli bazorira ibyo kurya byabo bihumanye mu mahanga nzobashwiragirizamwo. Maze ndavuga ni yewe mwamerega kuvaho nakabereye ntaho nigeze mpumana kuko uhereye mu buto bwanje ugashitsa ubu ntaho nigeze guca kurya igipfiye canke icataguwe n'igikoko canke hari inyama zihumanye zigeze kuja mu kanwa kanje. Maze arambarira ati raba ndaguhaye ibisheshe vy'amase y'inka mu gishingo c'amavi y'abantu
ivyo nivyo uzocaniriza ukora utwo dutsima twawe. Arongera arambarira ati mwana w'umuntu, ngira mvune inkoni abo i Yerusalemu bishimikije ari wo mutsima, kandi bazosigara barya umutsima ku rugero, bahagaritse umutima, n'amazi bazoyanywa ku rugezo bihebuye. Uko niko bazokena ivyo kurya n'amazi, bakazazanirwa, iyo bava bakagera bagashira umunywera kubw'ibigabitanyo vyabo. Ukuri ko Ezekiyeli ariko yagerageza kwerekana ingene ab'i Yerusalemu bagira bace mu bihe bidasanzwe vy'inzara kubwo kugarizwa. Igice ca 5 aca asabwa kumwa umushatsi n'ubwanwa vyose, cari ikintu Umuyahudi atakora. Igice ca 12 aca yerekana, aca ajugumira. Igice ca 2 suravye umurongo wa 17, ijambo ry'Uhoraho ryongera kunza ko riti mwana w'umuntu, uzorya ivyo kurya vyawe uhinda agashitsi, kandi uzonywe amazi yawe ufise ubwoba uhagaritse umutima. Kandi ubarire abantu bo mu gihugu uti, uko ni ku mwami Uhoraho avuze ku vy'abari Yerusalemu no mu gihugu ca Isirayeli. Bazorya ivyo kurya vyabo bahagaritse imitima, banywa amazi yabo bumiwe, kuko igihugu kizohinduka imisaka, ivyaho bigasahurwa vyose bazize umujyano w'abakibamwo. Ariko ibi vyose ntivyogereranywa n'ibiba kuri chapitre 25, aho umudamu wiwe yitaba Imana. Ezekiyeli chapitre 24 umurongo wa 15. Ezekiyeli 24 umurongo wa 15. Maze ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti mwana w'umuntu, raba ngira ndakwake ico wamizako amaso, bije giturumbuka, ntuzoboroge canke ngurire, kandi amosozi yawe ntacundugute. Kuniha kwawe kuraherera mu nda gusa, ntuzogandarire upfuye. Wizingire igitambara cawe ku mutwe, wambare inkweto zawe, ntiwifuke ku munwa, kandi nturye indya bazanye mu kigandaro. Nuko mu gitondo ndabibarira abantu, maze ku mugoroba umugore wanje arapfa. Bukeye ngenza nk'uko nabariwe. 19. Maze abantu barambaza ati, mbega ivyo mwotubarira ici ivyo bintu bivuga bitumye ukora gutyo? Ezekiyeli Imana imubuza gukora vya bindi bintu vyose. N'umwana w'umuntu Imana yamubuza kubikora, kugira ngo inyifato yiwe itume abamukikuje babaza ibibazo, hanyuma abahereze ubutumwa bw'ibizoba. Novuga nti muri destruction yari imbere myaka mikenya. Hari ikintu nize, nuko Ezekiyeli umenga Imana iramwatse ubuzima buri personnel, kugira ngo areke vya bindi nyine nawe nyine akeneye nk'umwana w'umuntu, mugabo atange message. Mani majambo, iyi message idasanzwe Imana yifuza guhereza ab'Isirayeli irasumba ibigumbagumba vya Ezekiyeli, irasumba ingene yiyumva. Nukuvuga Imana imuhamagariye gusacrifier ubuzima emotionnel abandi bantu bose bafitiye uburenganzira, kugira ngo abe akanwa k'Imana, ikiguzi gitoroshe kuriha. Rero dusanga tutoye igitabo ca Ezekiyeli, Imana imusaba gukora ibikorwa bitwo kwitama ibikorwa novuga ntibiri symbolique, bigamije kudramatiza lo message no gukangura abamukikuje, aho bamaze tubega ivyo biri kurakora nibiki. Hari umuntu abura ntagandara, hanyuma abone gutanga ubutumwa bw'imburu isikarira y'Abisirayeli yari Yerusalemu. Nako ndavuga ko afise intumbero muri kino gitabo, ariko abwira abayuda basigaye Yerusalemu n'abari kumwe nawe hajya mu kinyago kuruzi Kebari. Afise intumbero yo kubagarukana ku Mana yabo biciye mu kwihana, hanyuma ariko arabivuga vyose ahagarara ku kintu c'ubwiza bw'Imana duhava tugarukako. Turaba inyubako y'igitabo ca Ezekiyeli benshi bakunda kugabura mu masection 4, bizoshika mubone amasection 5 canke 3, mugabo en general igitabo ca Ezekiyeli kigabuye mu bice 4 bikomeye, kandi ntibirimo nabwo igitabo ca Yeremiya kitugora kugabura. Igitabo ca Ezekiyeli coco nikigoye gose.
muvuga ni igice ca mbere gera muri chapitre 1 gushika muri chapitre 24. muri no chapitre 4 tubona ubuvugishwa bw'imburi kuri destruction ya Yerusalemu ku bice 24 vya mbere. Ariko nibisobanurwa kwa cyo nyene kivugwa, tubona umuhamagaro wa Ezekiyeli igice ca mbere arahamagagwa, akongera agahamagagwa ubwa kabiri, Imana ntimuhamagara rimwe. Uravye ingene Imana imuhamagara rimwe ku ruzi Kebari, igasohoka kandi kumwiyereka mu nyuma mu gice ca gatatu 16. Nuko iyo minsi ndwi iheze, ijambo ryo rahurinza ko riti mwana w'umuntu, ndakugize uwucungera irembo ry'inzu ya Isirayeli, ndakugize umushibamye ku nzu ya Isirayeli. Iba yamwiyeretse ikamuhereza iyerekwa ryakwa kumera rya rindi rya Yesaya mu gice ca 6, risa n'iyerekwa na Yohana ahava akagira mu nyuma mu vyahishuro Yohana, ahabona ibinyabugingo 4. Arahamagagwa mu gice ca 2, mbwa kongera agahamagagwa no mu gice ca 3. Hanyuma kuva ku gice ca 4 gushika mu gice c'indwi, igice ca 4 gushika mu gice c'indwi, Imana itangura kuvuga urubanza rugiye kuza, itangura kuvuga imburi y'urubanza rugiye kuza ku gice ca 4 gushika c'indwi. Hanyuma igice c'8 gushika mu gice ca 11 atangura kwerekwa ibiriko birabera i Yerusalemu no mu rusengero. Igitabo ca Ezekiyeli n'igitabo navuga ni kiri bizarre, twari twabivuze. Hari aho Ezekiyeli atwagwa akaba transporté mu kindi kibanza, akerekwa ivyaha biriko birabera i Yerusalemu n'ibiriko birabera mu rusengero. Mugabo kandi araba transporté dans le temps, akerekwa urusengero rushasha twava tururangirizako, akabona n'amadetails bagize urwo rusengero rushasha. Rero araba transporté dans le temps, akaba transporté no mu mwanya no mu kibanza, akerekwa ivyaha biriko birabera i Yerusalemu no mu rusengero, kuva muri chapitre 8 gushika muri chapitre 11. Chapitre 12 gushika kuri 24, Imana igenda iravuga ugusubira inyuma kwa Isirayeli mu bicapo bitandukanye. Kimwe mu bicapo vyanje ni chapitre 16, uko Imana yatoye abayuda nk'umwana w'umutorano. Hari chapitre 16 murongo wa 15, umugeni yataye Imana umugabo wiwe. Verset 35, igihano ca wa musambanyikazi w'umwicanyi. 17, umugani w'inkona n'umuzabibu. Imana ikoresha ibicapo bitandukanye, mugabo iri kurerekana ugusubira inyuma kwa Bisirayeli kuva kuri chapitre 12 gushika kuri chapitre 24. Nako ndavuga yuko aya chapitre 24 ya mbere ahanini haserukamwo ubuvugishwa bw'imburi kukuneshwa kwa Yerusalemu. Igice ca kabiri ca Ezekiyeli gera kuri chapitre 25 gushika kuri chapitre 34. Muri ma chapitre 25 à 34 25 gushika kuri 34, Ezekiyeli atumwa ku yandi mahanga, atumwa ku mahanga indwi atandukanye, avugishwa ku mahanga atari Abisirayeli, atari Abayuda. Aravugishwa kuri Amoni, aravugishwa kuri Moabu, aravugishwa kuri Seiri, aravugishwa kuri Edomu, aravugishwa ku Bafilisitiya, aravugishwa kuri Tiro, aravugishwa kuri Sidoni, aravugishwa kuri Egiputa. N'amahanga indwi hagati y'igice 25 n'igice ca 34. Hariho igice gikomeye ca 33 twokigira ukwacu. Hari abantu rero mu nyubako y'igitabo ca Ezekiyeli iyi chapitre 33 bayishira muri ibi bice binini, ariko 33 ni part iri ukwayo kuko imeze nka the turning point. Nukuvuga igitabo ca Ezekiyeli gishaka gifata iyindi shusho, gihindukira muri chapitre 33, ingene umuvugishwa w'Imana akwiye kuba imburi. Ni ya chapitre musanzwe mumenyereye, ninagutuma kugira abantu ko bazopfa
hanyuma bakihana nzoreka ibyago nina kutuma kuri bo ntugende ibyaha byabo nzobiguharurako ariko nina bagutumako ntibahindukire bazofira mu bw'ibitero byabo ariko wowe uzobukirije ubugingo bwawe. Imana isubiza Ezekiyeli kuri wa muhamagaro muri chapitre 3. Ewe Ezekiyeli, ndakugitse n'inderetsi ubwoko bwanje. Chapitre 33 ikimwibutsa ingene akwiye kurereka kandi mu bwizigirwa akaba ijambo ry'imburi ku Isirayeli. Mwibuke biragoye kuvugishwa muri ino misi kuko muri ino misi ya Ezekiyeli uko umenga ntaco wokiza. Hari une série y'amadeportation abakayudayo bamaze kunesha kabiri, hanyuma abayahudi nibasa n'abantu bagira bihane. Imana yabwira Ezekiyeli ati ndagutumye ku nzu y'abagararije, ndazi ko batazokumva ariko genda ubabwire. Rero novuga chapitre 3 niyo turning point, ni hahandi igitabo ca Ezekiyeli gihindukira kuko kuva kuri chapitre 34 atatangura kuvugishwa ibijanye n'inagurwa by'Abisirayeli gushika kuri 48 mu mpera nico cyacu ca nyuma 34 gushika kuri 48 atatangura kuvugishwa ibijanye no kunagurwa kw'abayahudi. Uravye muri chapitre 34 gushika kuri 37 avuga ingene Imana izobasubiza kubateragira mu gihugu. Amen. Ingene Imana izosubira kubateragira mu gihugu. Niyo hari ya chapitre yacu dukunda Ezekiyeli yerekwa amagufa yumwe. Kuko yari kwavugishwa ingene naho umenga nta buzima, naho umenga vyaheze. Kuko Imana yamara gusubira kurungika abakayudayo bwa gatatu bazomarira n'akari gasigaye. Mugabo naho uzomenga vyaheze Imana izosubira kandi novuga ni kunagura rino hanga basubire kandi kuba une nation. Abivuga rero muri chapitre 34 gushika kuri 37 avuga ingene azosubira kubateragira mu gihugu. Hanyuma 38 gushika kuri 38 gushika kuri 39 harimo intambara, ariko harimo intambara iri mu buryo bubiri. Imana isobaneshereza abansi mu buryo budasanzwe. Murabe duheruka mu gitabo ca Yosuwa abasengera hano twarabonye ingene binjira muri kino gihugu biciye mu kugwana mugabo bagahabwa intsinzi ziri surnaturelle, intsinzi zirimwo ubushobozi bw'Imana burenze, aho abansi babo bariko bakinagizwa n'urubura rukagenda rurabahonda bagapfa. Rero hari n'indi ntambara bamwe bavuga ko ari iyo mu gihe c'iherezo, igihe amahanga menshi azobakoraniye kugwanya abayahudi mu gihe c'iherezo. Kuko iyi ntambara na Zekariya arasubira kandi akayivugako, ahavuga ikindi gihe amahanga azotera Yerusalemu. Atari ico gihe nibizoba bimeze nka ca gihe c'umwaka 587 aho basanga ngo bakica abantu bose. Hoho Yesu Kristo ubwiwe niwe azoza kugwana kugira ngo azigame amasigarira ya Isirayeli. Rero cha 38 gushika kuri 39 havugwa ibijanye n'iyo ntambara igihe c'iherezo. Chapitre 40 gushika kuri 46 hacatangura ibijanye n'urusengero rushasha. Ibijanye n'urusengero rushasha murafise biriya zanyu tuko turajana ndibatse. 40 gushika kuri 46 n'urusengero ararugera akarupima gahabwa amadetaye y'urwo rusengero. Naciye bazana urwo rusengero gabasha n'urwajyare. Urusengero rupimwa muri 40 gushika 46. Hari inyishu zitandukanye. Abantu bavuga bati urusengero ni rwa rundi rwubakwa kuri Zerubabeli bavuye mu kinyago. Rumwe rwarangira mu mwaka 515. Rwa rundi ba Nehemiya basanga rwubatswe na Ezra. Rwa rundi Hagayi na Zakariya bakangurira abavuye mu kinyago ngo bagubake kandi barurangize. Ariko biragoye kwiyumvira ko urusengero ko ravugishwa hano kuri Ezekiyeli ari ubwo mu gihe ca Zerubabeli, kubera urwo rusengero ruheje kubakwa
ngo abatama ngo bari barabonye urusengero rwa mbere rwa Salomo, ngo bararuravye amosozi arakoroka. So uru rusengero rwa Zerubabeli vraiment rwatumye abatama bakorora amosozi. Niko Ezekiyeli ariko aravuga ngaha. Uretse ko rero amadimension ntangana, aya madimension y'urugendo n'urusengero rwa Ezekiyeli anasumba cyane n'urusengero rwa Salomo. Inyishu ya kabiri niyo kwiyumvira ko n'urusengero ari rwa rundi Herode yubaka. Nibuke Herode agiye ku ngoma n'abana babwiye ntiyari umuyuda, yari umunyedomu. Hanyuma rero abayuda ntibigeze bamwiyumvamo kubera atari umuyahudi. Rero kugira ngo azarabaresha yarabubakiye urusengero, yarafise amahera menshi, hanyuma yarafise ingabire yo kubaka, n'abaromani baramwubaha. Acafata rwa rusengero nyene bubaka bakiva mu kinyago, ararurotusha. Ku by'igihe ca Yesu bamubwiye ati Yesu vraiment raba runo rusengero urubona gute? Yesu acira abadeseva ati tumubona rero naho ruhambaye ntazosigara n'ibuye rigeretse ku rindi. Mbwo rwa rusengero rw'iratiro, Herode ari mu bantu ba mbere muri kahise k'isi yose b'abarchitecte ku rwego hejuru. Yarubakira inzu, yarubaka amapare yiwe mu buryo bw'itangaza, yarubaka inyubako yitirira abami b'abaromani kugira ngo bace ko amanota gushika hano nyene batangara. Ikibazo mugabo kibuze hano ni ko uru rusengero rushasha rufatanye no kugaruka ku Mana kwa Isirayeli, aho ubuzima bwabo bwo guhimbaza b'ubuzima bunagutse. Ariko ivyo tubibona mu gihe ca Yesu, tubona agira iki? Tubona afata inkoni atangura kuwacapa fimbo, iti aha nakaguriro, this is not a house of worship. Iki si kibanza cyo gusengerwamo, iki ni it's a den of robbers, umenga n'umwobo w'abasuma. Ariko icyo Imana yamye yifuza ni uko urusengero rushasha rufatana no gusenga Imana gushasha mu buryo buhindutse. Rero biroshe kwibwira ko n'urusengero kubera Ezekiyeli ahishura ubwiza bworaho burugarukamwo, kandi kubera Yesu nawe yarubwiyemo. None Yesu siwe bwiza bw'Imana, siwe la manifestation yuzuye y'ubwiza bw'Imana. Biroshe kwiyumvira ko ari urwo rusengero Ezekiyeli aravuga hano. Mugabo catubwira ikibazo kabisa, tubona Abisirayeli bagarutse kuhoraho. Hanyuma rero hari abahungu b'abareforme baciye ubwenge rwose, baca berekana ingene Yesu niwashitsa umuvugishwa ko yinjira muri uru rusengero rwa Herode, n'Abisirayeli batagaruka kuhoraho, Imana iciba kickinga out, igaca basubiriza ishengero. Iryo shengero rigaca risumukana amasezerano yose ya Isirayeli, gutyo ishengero rigasubirira Isirayeli. Gusobanura ibintu gutya kuri impungenge nyinshi. Niyumvira ko icyumviro gishoboka ari uko runo rusengero ari urusengero ruzokubakwa ku nganji ya Mesiya y'imyaka 1000, kandi mu buryo bugaragara, mu buryo bufadika, mu buryo novuga ni buri literal. Tabo turavuga ingene n'urusengero Ezekiyeli ahishurwa hagati y'igice ca 40 na 46. Dushobora kwiyumvira ko ari rwa rusengero Zerubabeli yubaka warangiye mu mwaka 515 imbere ya Yesu Kristo. Mbwa twavuze urya rusengero bigisha Zerubabeli rwari mediocre, ni rwangana n'urwa Salomo, ni rwari rufite ubwa Salomo, kandi rwari na rutonya rwose uravye amadimension avugwa mu gitabo ca Ezekiyeli 40 46. Si rwa rusengero rw'igihe ca Herode yagura akanagira neza, naho Yesu aruzamwo dushobora kwiyumvira ko ari bwa bwiza bworaho bugaruka mu rusengero. Muri cyo gitabo ca Ezekiyeli 43 uhoraho yongera kugaruka mu rusengero rwiwe,
ariko nitubona abisirayeli bahindukira uhoraho mu mutima unagutse, aribyo bifatanye na runo rusengero 40-46. ariko ndavuga ko bamwe biyumvira yuko kubera abisirayeli batagaruka kuhoraho mu gihe ca Yesu, Imana ibasubiriza n'ishengero, maze ishengero rigatwara amasezerano ya Isirayeli yose, gutyo bagatorera inyishu kino kibazo ca runo rusengero muri Ezekiyeli. ariko kumbure insobanuro yodufasha kugumiza iki gisomwa ukunyene tutarinze kugispiritualiza birenze, ni kwemera ko inganji ya Yesu kusubira igihumbi izoba inganji ifatika iri literal, ko no rusengero ruzokubakwa kandi mu buryo bwatangaza, kandi ko Yesu azorugenderamwo nkuko yagendeye mu rusengero rwa Herode. Catugira ikibazo c'ibimazi bitangwa, nimba runo rusengero rwubakwa mu gihe c'inganji y'imyaka igihumbi, kubera iki hatangwa ibimazi? Kandi Yesu ariwe kimazi gisumba vyose, ariwe le sacrifice ultime. Iki kibazo kigoye kuko twiyumvira yuko umunsi w'ibimazi bizosubira gutangwa Mesiya yicaye mu rusengero. Ariko hari abantu bavuga bati kugira ibimazi byo mu isezerano rya kera byatunga urutoke Kristo azoza, ati ibimazi bizotangwa mu nganji y'imyaka igihumbi ntibizoba bigamije gushiraho ubundi buryo kugarukana uburyo bwa kera bwo gusenga, bizoba ari bifatanye na culture y'abayahudi. Mugabo ivyo bimazi ntibabitange nk'abariko barasubira mu buryo bwa kera bwo gusenga, mugabo bariko baratunga agatoke basubiza inyuma Kristo yaje agashitsa ivyo bimazi vyari bigamije. Ati kugira ibitisezo by'ibimazi by'ubusezerano rya kera byatunga urutoke kuri Kristo azoza, ariko ivyo mu nganji y'igihumbi bitunga urutoke inyuma kuri Kristo yamaze kuza, kandi ariwe asumba ivyo bimazi. Uko biri kose insobanuro idufasha kugumiza kino gisomwa tugitahura amajambo yumvikana, ni kwiyumvira ko runo rusengero ruzokubakwa ku nganji ya Mesiya y'imyaka igihumbi. Murabe Ezekiyeli ntavuga ishengero mu nganji ya Kristo y'imyaka igihumbi, kuburyo byoshe kwiyumvira ko iyo nganji ya Kristo y'imyaka igihumbi zoba ari inganji y'abayahudi. Ariko nuko ari Ezekiyeli afise umugambi wo kwerekana uruhara rw'Abisirayeli mu nganji ya Kristo y'imyaka igihumbi. Ntavuga rero ku ishengero ko si uwo mwitwaririko Imana yamuhaye. Ishengero riza kwerekana mu nganji y'imyaka igihumbi mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igice ca 20. Turavuga yuko urusengero rushasha no guhimbaza Imana gushasha bigize cyaje cyacu canyuma ca kane c'umuvugishwa burimwo ivyizigiro no kunagurwa. Tukavuze ko bwa mbere harimwo abisirayeli gusubira kandi guteragirwa mu gihugu cabo 34-37, ariho dufise ya chapitre yacu y'amagufa yumye. Hanyuma turabona abasi b'Abisirayeli baneshwa mu buryo bw'itangaza muri chapitre 38, handitse ngo imburi yo kuri Gogi, aho tubona iyi ntambara ifise igicapo cyo mu buryo bw'imwemo. Abenshi biyumvira ko intambara bivugwa muri chapitre 38 izoba intambara yo mu gihe c'iherezo, aho amahanga azokoranira hamwe kurwanya Isirayeli. Iyo ntambara ntivugwa rimwe gusa, kubera Zekariya arasubira nawe nyene akayivuga mu gice ciwe ca 14. Umunsi uraje, umunsi w'Uhoraho, aho bazogabanganira ivyawe iwawe bitegereza, kuko nzoba nkoranije amahanga yose ngo atere Yerusalemu. Uwo munsi uzotsindwa, inzu zisahugwe, bafate abagore babasambanye ku kagobero. Igice cabo ku mugwa bazojanwa n'inyagano, ariko amasigarira hazokugwa kuri uwo mugwa. Niko Pawulo avuga ati n'Abisirayeli boba benshi nk'umusenyi w'ikiyaga, amasigarira yabo gusa niyo azokizwa igihe Yesu azoza kugwana intambara mu gihe c'iherezo. Rero Ezekiyeli yerekwa ivy'intambara mu buryo bwiwe muri chapitre 38 gushika muri 39. Hanyuma twavuze yuko 40-46 ni urusengero rushasha kandi no guhimbaza kunaguwe. Ubwa nyuma 47-48 itwibutsa igitabo ca Yosuwa duhejeje abasengera hano. Yosuwa amaze gushikira igihugu c'isezerano arakigabura. Tubona Imana ihereza isubiza Abisirayeli mu gihugu muri chapitre 34, muri chapitre 34-37. Hanyuma 47-48 bakakigabura. Ivyo kugabura igihugu c'Abisirayeli, umurongo wa 13, 47-13, 48, uko imiryango y'Abisirayeli izogabura igihugu. Niyo mashapitre ya nyuma
arangiza igitabo ca Ezekiyeli atwibutsa ingene Yosuwa yagaburiye Abisirayeli imiryango 12 nk'uko Imana yamutegetse. Mose niwe yahawe igicapo c'ingene bazogabura, ariko Ezekiyeli nawe ahawe ikindi gicapo c'ingene Abisirayeli bazobaho muri ico gihugu gishasha co kunganji yo mu buryo buboneka ya Kristo y'imyaka 1000. Iyi chapitre irafise iki gitabo ca Ezekiyeli kirafise chapitre iryoshe itugarukana kuri Kristo, ndayikunda rwose. Rero nari nicaye ahantu ndavuga nti jenga nandike amashapitire yo muri Bibiliya ntazopfa ntafashe ku mutwe yose. Sinzi n'abantu bashobora gufata igitabo cose bakagifata ku mutwe, igitabo cose nk'abaroma, mugabo jeje ntavyo nshoboye. Mugabo naregenje amashapitire mvuga nti je vraiment sinzopfa ntafashe ku mutwe. Muri iyo harimo chapitre ya 34 ya Ezekiyeli. Nashaka ndayibasomere kuko ivuga ku mburi y'abungere. Iyi chapitre ivuga ingene abarongozi b'Abisirayeli ingene bafata nabi ubwoko bw'Imana, mugabo Kristo azoza, amen, umwungere mwiza avugwa muri Yohana igice ca 10. Munyemerere ndayibasomere yose mu mutima wo kwitegereza Kristo nk'umwungere w'ubugingo bwacu. Petero niwe avuga ngo mwari muzimiye nk'intama, mwari mugiye isabagire, ngo ariko noneho mugarutse ku mwungere w'ubugingo ari we nyene abujejwe. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti, mwana w'umuntu, burira abungere baragira Abisirayeli, ubaburire ubwira uwo bungere ati, ukuri ku mwami w'Uhoraho avuze, bazobona ibara abungere b'Abisirayeli biragira ubwabo. Mbega abungere ntibari bakwiye kuragira intama? Utariko mweho muziga ibinure, mukambara ubwoya bwazo, mukabaga izinuze, ariko ntimuragira intama. Idakomeye ntimwayandaje, iyigwaye ntimwayivuye, iyivunitse ntimwayunze, iyirukanywe ntimwayigarukanye, canke ngo murondere yazimiye, ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama. Tukuye amajambo ya Yesu Kristo ngo ariko jeho naje kurondera no gukiza icari carazimiye. Ngo abanyitangiye imbere bose barabasuma n'abambuzi, ariko jeho naje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Nuko zirasabagira kuko atamwungere, zihinduka ibyo kurya by'ibikoko vyose vyo mw'ishamba, zirasabagira. Intama zanje zarereye ku misozi yose no ku gasozi kose karekare. Mbere intama zanje zasabagiriye mw'isi yose, kandi nta warushe azirondera canke ngo azibariritse. Nuko rero nimwumva ijambo ry'Uhoraho yemwe mwabungere, ndahiye uguhoraho kwanje ni ku mwami warahavuze ati, nukuri intama zanje ko zahindutse imbohe, zikaba ibyo kurya by'ibikoko vyose vyo mw'ishamba, kuko kutagira umwungere. Kandi abungere banje ntibarondera intama zanje, ariko bakiragira ubwabo, ntibaragira intama zanje. Nuko rero nimwumva ijambo ry'Uhoraho yemwe mwabungere, ukuri ku mwami Uhoraho avuze, raba nzohigura n'abo bungere, kandi intama zanje nzozibaronderako. Ndababuze gusubira kuziragira, kandi abo bungere ntibazosubira kwiragira namba. Nzokiza intama zanje amenyo yabo, ntizibe inyama zabo. Kuko uko ari kuhoraho umwami Uhoraho avuze, raba jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje, ndazibariritse. Nk'uko umwungere abariritse umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiriye kure, niko nanje nzobariritse intama zanje, nzozikiza, ndazikura ahantu hose zasabagiriye, kuri musi y'igicu c'umuzimagiza w'umuzitanya. Kandi nzozizana ndazikure mu mahanga, ndazikoranirize hamwe, ndazikuye mu bihugu, nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite. Nzoziragira ku misozi ya Isirayeli, iruhande y'imigende y'amazi, n'ahantu hose hari abantu mu gihugu. Nzoziragira mu kibara c'ubwatsi bwiza, kandi mu mpinga z'imisozi miremire ya Isirayeli niho zizoronka uburagiro. Aho niho zizovyagira ziri mu buragiro bwiza, ziyishe mu kibara c'ubwatsi buremvye ku misozi ya Isirayeli. Ni jewe Uhoraho nzokwiragirira intama zanje ndazivyagize, ni ku mwami Uhoraho avuze. Nzorondera iyazimiye ngarukane yahuvye, nunge ivunitse nandazi yigwaye, izivyibushe n'izikomeye ndazitwararike, zose nzoziragira mu butungane. Umva ko ari Uhoraho, umaze ko usanga ari umwana w'umuntu.
kandi nawe mukuku wanje ukuri ku mwami uhoravuze rabangira nce urubanza ruri hagati y'ibitungwa n'ibindi, hagati y'imfizi z'intama n'iz'impene. Mbega mubyita icoroshe? Iyo murishije mu buragiro bwiza, ubwo mwari musigaje mukabutakangisha ibirenge, canke iyo mushotse amazi y'umusarara, ayo mwari musigaje mukayaca yondo yondo, maze intama zanje zo zisigaye zijya ivy'ibirenge vyanyu vyatakanze, zigashoka ayo ibirenge vyanyu vyaciye yondo yondo. Nuko rero uko ni ku mwami uhoraho azibariye. Ehe jewe ngira nca urubanza ruri hagati y'ibitungwa bivyibushe n'ibibindi binanutse, ko muzisitisha imbavu n'ibitugu, izigwaye zose mukazisunikisha amahembe yanyu, mugashitsa muzisanzarije kure. Nico gituma ngira nk'izumukuku wanje ngo ntuwe ukiba imboho ukundi, kandi nca urubanza hagati y'ibitungwa n'ibindi. Nzoziha umwungere umwe, nawe azoziragira, niwe musavyi wanje Dawidi. 20 avuga ko ari Uhoraho wenyine ubwiwe azokwiragirira intama, ariko haravuze ngo azoziha umusavyi we Dawidi, azoziragira abo umwungere wazo. Nanje Uhoraho inzoba imana yazo, n'umusavyi wanje Dawidi azobasega ba muri zo. Nijo Uhoraho ndabivuze, kandi nzosezerana nazo isezerano ry'amahoro, kandi nzoherengeteza ibikoko vy'inkazi mu gihugu, maze zizokwibera amahoro mu gahinga, ziryamire mu mashamba. Nzozihera umugisha hamwe n'imicungararo y'umusozi wanje, kandi nzorekura imvura mu gihe cayo, hazogwa imvura ihesha umugisha. Maze igiti co mw'ishamba kizokwama, isi yimbuka ivyimburwa vyayo, nazo zizokwibera amahoro mu gihugu cazo, kandi zizomenya, ryaje mu muragyibuka, maze bazomenya ko jewe ndi Uhoraho. Jambo rigaruka incuro zirenga 60 muri kino gitabo. Igihe nzoba maze kuvuna ibiti vy'ingogo vyazo no kuzirokora mu maboko y'abazihinduye abaja. Ntizizokongera kuba imbohe z'abanyamahanga ukundi, canke ibikoko vyo kwisi ngo bizirotse, ariko zizokwibera amahoro atakiziteye ubwoba. Nzozimereza umurima wimbuka, kandi zizosubira kumagwa n'inzara zo mu gihugu, canke guteterezwa n'abanyamahanga ukundi. Maze zizomenya yuko jewe Uhoraho imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko ari abantu banje, ari inzu ya Isirayeli, ni ku mwami warahavuze. Kandi namwe ntama zanje, mwantama z'icibare canje, muri abantu, nanje ndi imana yanyu, ni ku mwami Uhoraho avuze. Amen. Chapitre iryoshe cyane, itwereka rino sezerano ry'ingene Imana izoza kuramira amasigarira y'Abisirayeli. Ngabo kandi ko ku rugezo kanaka Imana yamaze kubikora mu kuza kuturondera biciye muri Kristo Yesu, aho Yesu abereye abungere intama zatoranirijwe kwa mu ruhongore rwiwe. Kubera chapitre 37 ikunda kusobanurwa nabi, turiko turarangiza tukomera nk'abagaruka kuri Ezekiyeli yerekwa ivy'amagufa byumye. Ico shaka mutahura nuko iyi chapitre ikunda gukoreshwa mu kwigisha inyigisho zijanye na prosperite, yuko ibyacu byapfuye Imana ye kubizura. Icyumviro cy'uko Imana inagura ubwoko bwayo ni icyumviro cyiza kandi gikwiye gushimangirwa, kandi gishingirwa intahe. Nawe ubuzima bwawe n'akahise k'ishengero, Imana irazi ikanagura. Ngabo ikintu gikomeye no kutegeza kwiyumvira, d'abord aya amasezerano ari individuel, ubwa mbere na mbere n'amasezerano ari collective, bijanye n'inagurwa gihanga rya Isirayeli. Mwibuke turi muri ca gice cacu ca section ya 4 kigizwe n'amasezerano y'ivyiziro no kunagurwa, ahera muri chapitre 34 gushika muri chapitre 48. Rero mu ntango Imana ikwiye ingene izosubira kandi kubateragira mu gihugu, ikabasubiza mu gihugu. Naho umenga ico kintu nigitangaza nikigishobotse, Imana izogikora. Iki gitabo kivuga kubijanye na la renaissance d'une nation, ingene rino hanga rizosubira kandi rikavuka. Nigitangaza ingene Imana ibikora. Samahanga menshi amaze kuronka enku ikomeye nk'ijya abayahudi bahagize mu kinyejana ca 6 ku bakarudaya, basubira kandi kuduza umutwe bakiho konstruiza nk'ihanga. Mu nyuma abaromani bahavuye baza
barabica mu mwaka wa 70, baragaruka ku mwaka w'135 barasangangura burundu. Igihugu cyo kimara imyaka irenga 1,900. Abarabu bakikuje kiriya gihugu baramaze kwihereza amaparsera, ariko abayahudi bamaze kubona ko batari kubareregwa aho bari mu bihugu byo mu isi, abatunzi bahavuye batangura kwiyegeranya bakaza baragura amaparsera bayagurira abarabu. Inyuma yo guhakwa guherengetera burundu ku jenoside ya Israel, abayahudi batangiye kugira umwete munini wo gusubira mu gihugu cyabo. Hanyuma mu buryo butangaje mu mwaka wa 1948 Nations Unies itangaza yuko ihanga rya Israel risubiye kandi kuba un état hébreu. Cyari gitangaza, mbere abarabu baratwenze ko cyari kirabona kidashoboka. Hakurikiriza ntambara muzi la guerre de 6 jours, aho ni Egiputa yacu yatereye urugamba rudasanzwe kugira ngo bake abayahudi nubwo nico kibanza gitonya bashoboye kuronga. Ariko ingene Imana yazigimye iryo hanga gushika no muzi ngitangaza. Chapitre 37 itwereka ubwo buntu bw'Imana buri kuri Israel buri zigama nk'ihanga, n'igihe rigira riherengetere burundu nk'ihanga, Imana isubira ikarivyura. Ariko twebwe murazi ko tujye turavuga ibindi. Ubwa kabiri nuko imbere yuko twiyapropria bino vyizigiro byo muri chapitre 37, dukwiye gutahura yuko hari amasection angaha ari hejuru, amasection abiri. Nibwo kuri chapitre 37 tuyitahura muri contexte ya section 3. Section 3 ivuga iki? Ivuga ni chapitre 33 twari twayivuzeko. Ivuga ingene abisirayeli bazokira nibumvira imburi. Imana ibagiriza ivyaha muri section 2. Muri section ya mbere ibagiriza ivyaha 8 à 11 bibiri Yerusalemu, hariho umuvugishwa bwa jugement, hariho repentance muri section 3 chapitre 33. Rero abantu biyapropria bino vyizigiro mbega baba bihanye. Ubwo kesha abantu bigisha ubwo butumwa, abantu babibereye mu vyaha vyabo mugabo bakavuga gucakira amasezerano ya restauration, amasezerano y'uko ivyabo bigiye kuba bizima. Ariko uko twabibonye iyi section y'ivyizigiro ifatanye na section ya repentance ihagaze muri chapitre 33, aho uwihanye Imana imukuraho ibyago yari yagabiye kumuteza. Rero kubera amajambo akunda gukoreshwa nabi, yumviye ko twoyavugaho gatonya kugira ngo bize biradufasha kugaruka mu murongo mwiza. Lilo Flock Church Ministries, proclaim, portray, and point.